munsi kugira habe instabilité politique mu bintu bya mbere bavuga ko biyitera biravana na pauvreté y'igihugu n'ibijya mu bibaza ngo biva ku instabilité politique biva kuki les impérialistes imbwi haze abarundi umva ikintu cyose kigaruka kuba imperialiste uyu muntu je nta none kumveza c'est agaçant hari ibintu ushobora gusigura neza uti ego birashoboka iyo igihugu gikenye kubera iki abantu benshi babiteze ko batwara muri guverinoma nta business zihari n'abadabisigura ukuntu ino y'amatora baye je I don't care nkora kuri business privé ntacyo bintwara hari n'abandi bantu bashika plus de 60% ubuzi bw'abatamuntu abukora ko ngo nukore tihindutse ivyo birastabiliza igihugu ibintu vya corruption biba kubera iki abantu bakora umushahara ukwiye no bayi honnête biramwangira kubera iki aussi il doit vivre akaba gisanga abantu bose bariko bariba navuze video kuri aeroport abantu bavuga ati abantu barakenye nta kundi washitse nta kantu usigiye undama mu gitani bag ntuyitwara il faut acknowledging ivyo bintu ko bihari ugiye kurondera amakoze imperialism ishobora muri ivyo mugabo ntabwo ikintu cyose ari imperialism kwanza ni ikintu ushobora no kugisigura ni ikintu kiri abstract iyo empire uvuga niye there's no more empires kandi hakundi ikintu cyose umuti wacu ari imperialism kuko icyo uvuze nuko ibibazo bya bizohere nuko tuzoheza imperialism iyo none ugiye guheza ko you not the emperor ntabwo uri emperor imperialism izogumaho uvuze rero Burundi twebere turiko kubera abazungu baraturuta bana base empire men rondera izindi explication utazifise juste uvyihoze ibibazo bimwe bisaba ko kame mufise certain level of logical thinking. No. Also, umujunasi ntabwo muri kumaragwana. Umujunasi ntikibuza ko mwemerana. Umujunasi cyo kimwe n'umuntu opposant politique. Ukuntu twatore muri fighting mode navyo biratuma umuntu atagira raisonnement ihagije. Umuntu ariko gukora ibibazo rimwe murumvikana kubera uvuga uti bo ikivuze nico. No. Ntabwo uri mu opposant politique muri ko muraharira. Iyo avuze ikintu kumva kirumvikana bashobora kuvuga uti yes that's vrai ariko hanibindi peut-être. Nende bagize misi bagimye muri Kenya none muri Congo muri mu Buganda ntabinyerekanye bagize legends muri Kenya ariko imyerekano uri kubihuriza he imyerekano iba mu bihugu vyose birimo demokrasi imyerekano ni sinya demokrasi nabwo sinya pauvreté no poverty batoreye umuti kibazo cyabo gihera ningo voilà no president wa Kenya bati twebwe ayo makuru uri kuravuga yeke nta muti baragitorera mpaka rutavuye baragitoye muti mukabona aho bati I don't understand why abantu baja mu manje dakora umviriza bwire abarundi mwese mu shira mu konje harashusha impanuro ndaguha ndakubwiye nti urashobora gutunga birashoboka byose aho rero niho ngomba birashoboka kiretse ubaye umunebwe kiretse ndagwakaroro aba bantu bakurira hehe meme muri Amerika France England UK ahantu hose urashobora gutunga urashobora no gukena kandi utaramunebwe umufaransa umwe niyo nuse ngavuze ngo le succès est le fruit de 3 facteurs donc success is the product of 3 factors no kuvuga gutunga cyangwa gutera imbere ni facteurs zitatu n'ibintu bitatu yavuze le talent le travail et la chance le travail ni kimwe muri ivyo urashobora gukora mugano tunga uje ukina umupira washaka ukaba umuntu ukomeye cyane mugabo kugira ngo utungwe n'umupira uba nk'ibujumbura biragora mugabo ni umuntu ari muri France akafite iyo talent ko iyo chance yo kuba ari muri France ashaka kuja muri mondial akaba umu millionnaire hari abana b'u Burundi ari abanyeshuri baba ba mbere mugabo ntaro ugasanga nakazi akora nakazi kabayabaye kubera iki environnement itari propice abarundi bakora amasaha menshi cyane hamwe abarundi bo baruguru ntabwo ari abanebwe bakora hard mugabo uri kurimisha isuka there is so much you can dig munagwa isuka ngo wimbe ikinogo hari ahantu wo utoshika kugira nje n'umuntu afise bulldozer ivyo byo kuvuga ngo utabaye umunebwe umuntu wose yokira nta gihugu nakimwe bimaze ko amfete ushaka kuba umuntu akora cyane mu bihugu byose ntukire ivyo byo kuvuga ngo umuntu wose yokira umurundi iki tugira ikintu wokora ugacukira mu Burundi come on
Okay, ati ndagarutse muri uwo mwake kari kwicana Dieudonné ND akazina abantu imbere Dieudonné ati uri mushasha ntibagire kugira like subscribe comment utari mushasha naho ntibagire kugira portage ati rungikira mugenzi wawe kugira nawe nyene ashobora kumenya ukuri ati ukuri aho kuri kwa ntahandi nahanyene ino munsi nkuko muhejeje kubibona kugantuze akarenganyo ati twumvirije ibintu byinshi mugani ngo ati mu ncamake ugomba kuraba iyo video yose ngo ati genda kuri Semerera ego maze ngo ati na tele de licence France kwiyo cano ngo hanyuma ushobore kumviriza uwo mu diaspora maze ugende wumvirize n'uyu mu diaspora kuri Semerera uko nuko ego mugani ikintu nyamukuru je ngomba kutwoyaga ko ni ikintu cyo kuvuga ngo ati burya uburundi hari ingorane twebwe nyene dufise nk'abarundi bo mu mahanga maze n'abarundi bo mu gihugu ego wati none ngo ntidushoboye turashoboye bimeze gute ngo ati ibintu tubishire muri logic byumvikane uko ikintu kiri kivugwe uko nyene uko ikintu kimeze abari kone umuntu akibona tutagize turagenda ngo ati indirect ngo tube direct ngo ati n'ibintu vyumvikana bisobanuce bitahurice mugani ngo ati hari ibintu je ngomba ko twoyaga ko ndibaza ndikeka nawe urashobora kuba uvyibaza ati ni kubera iki impamvu zivahe tukisanga turiko turibaza ibibazo aho turavuga uku bamwe ngo ati turashoboye umurundi wese arashoboye gutunga abandi nabo ngo ati oya hasuko biri naho buri hehe hari abatunga n'abadatunga kandi byose ngo ati ni inyishu zumvikana kandi n'ibintu bitahuritse mu mpande zose ngo ati nukuri aho kuri rero ngo ati ubwa mbere na mbere wibaze iki okay cyane bije mu iterambere ingene twebwe abantu twibona nkuko twavukiye mu miryango itandukanye nkuko turi mu bihugu aho twakomotse mu bihugu bitandukanye hariho ibihugu usanga biri ngaha n'ibindi biri ngaha ego Burundi bavuga ngo ati buri ngaha mugani mu Burundi naho nyene hari abantu bavuce ngaha bafise batunze n'abandi bakenye nkuko vyoba mu kindi gihugu cyo hejuru hari abatunze n'abakenye kandi ico gihugu kiri hejuru mugani rero ngo ati ikibazo ca mbere ukwiye kwibaza uri Murundi niki uherereye mu mahanga mu Burundi hagati niki wavukanye iki burya ngo ati twese twavutse ngo ati turi gusa mugani hari ubwenge impano Imana yaduhaye twavukanye kuba dushoboye ni kuba tudashoboye hari ufata n'udafata hari uwamenya n'utamenya mugani burya twese turafise ngo ikintu tumenya kandi tuzi cimvukire ari cone kishobora kutubeshaho aho ari cone twovuga ngo ati kituranga nk'umuntu aho nkanje ego urashobora kuba waraciye mu mashure kubera ikikuranga ni kuba uri umuntu w'incabwenge n'ubundi ataciye mu mashure mugani ikimuranga ugasangana umuntu akora afise inguvu ashobora gukora n'ibindi bintu mugani kubera tutari mu bihugu vyateye imbere aho ikintu cari cyo cyose kiranga umuntu gishobora kumuteza imbere gishobora kumuha amahera uca usanga bigoye ugasanga ivyo dukeneye mwaka kanya mu Burundi aho ibintu bishobora kubeshaho umuntu mu Burundi mwaka kanya usanga bitari kuri yaravo yo kuvuga ngo ati bitungishijeho abandi mu mahanga hariho akarorero yatanze ukurikiranye iyi video ya Semerera avuga ngo ati burya ngo ati hariho umuntu ashobora kuba azi gukina umupira kandi akaba ari cone kimubeshejeho mu mahanga ugasanga n'umuntu afise amamiliyoni mugani ngo mu Burundi ugasanga hari abantu bazi gukina umupira mugani ugasanga baracakenye si ibintu bibatungishije uko nuko urumva iyo ni ya situation or circumstances umuntu ashobora kuba abayemwo yaravukiyemwo ahabaye uko yavutse ivyo ashoboye urumva vyose biri muri kakaranga kiwe ngene ameze aho ngene yavuke ameze icari kandi bikaba nahatuye turavye ngo ati muri geographic mu karere igihugu uko nuko urumva ngo ati ico ni kibazo ca mbere hariho nakandi kagorane twebwe twaba dufise ko kuvuga ngo ati burya ibintu vyinshi tubirabira hejuru tubirabira ngene abandi aho bageze ugasanga turibagiye ngene natwe tungana ego nyamburya muntu akina umupira kubera bamwe akijya kindi gihugu ashobora kubaho akaba ari umumiliyarderi uko nuko ntibivuga ngo ati wa muntu ari mu Burundi ku rwego tuba tugezeko nk'igihugu nawe ntashobora kuronka akantu naho yoba make mugano ugasanga arashoboye kuriha irasiyo arashoboye kuriha
arashoboye kuriha inzu, arashoboye kubaho bukebuka, araronka n'agahera ko kuronka ibintu rusange uko nuko. Mugani ni kubera ni ya nivo tugezeko nk'igihugu. Rero nico ni kugitahura. Kubera tugiye turaraba ibintu vyose dukora, aho impano zose abantu bafise, kubera izo abarundi bafise nizo n'abazungu bafise, gusa biri ku yindi level, ku rundi rwego nk'igihugu, maze naho n'abantu nyene ngene baba babayeho. Rero tugiye turagereranya ni ibintu vyinshi tworaba tukavuga ati urya muzungu urya murundi ntazi iki kintu, ni kubera uko urya muzungu agikoze wene akimugera oya habaye. Urumva ngaho tubikate twiyumvire ku bwacu aho tugeze. Hanyuma ikibazo cya kabiri ngomba ko umuntu yo kwibaza, twese two kwibaza, ni kuvuga wasanzeho iki? Burya ngo ati hari abantu bavuka mu miryango ugasanga barifise, n'abandi bavuka mu miryango ugasanga barakenye. Rero kugira ngo ati nawe wubaka ubuzima ni ikintu gishobora kugutwara ibihe. Rero naho wobwubaka hari usanga utageze kuri ya nevo washaka, mugano ukazosanga umwana wawe arashoboye kuyigerako kubera wagenze akarere. Ni nk'umusozi, fata umusozi, burya hari imisozi miremire, mugani iyo misozi ugasanga irafise ahantu ho kuruhukira. Burya ngo ati nk'akarorero hariho umusozi muremure ku isi nzima witwa Everest uri muri Nepal, ufise ama section impande zimwe kugira uzuraduga uruhuka. Rero kugira uzogere hejuru ni ngombwa hari ahantu uruhuka uko nuko mpaka ushice hariya hejuru. Rero mu buzima nk'abarundi muri rusange wovuga ngo ati hari ahantu tugeze. Rero kugira aho hantu tugera dukora ivyo dushoboye. Ntituzoshobora kubaka ngo ati nyamba ari kibuga c'indege kingana n'ikindi tubona mu mahanga kandi natwe turi kuri foundation yo hasi. Ntituzoshobora kubaka ibintu bikomakomeye aho natwe ubwacu kugira ubumenyi. Ego muri iki gihe turafise ngene turahura ubumenyi, tukamenya ibintu n'ingoga tukabifata, mugano ugasanga kugira tubishire muri action aho tubigire reality bitubesheho tubibone, ugasanga ni ibintu bigoye. Ni hahandi mvuga ngo ati turi kuri foundation, turacahagaze ku ntango ya mbere. Urashobora kuraba abandi ngo ati bariko baraduga, bariya bageze hariya, mugani kugira nawe uhaduge urabibona, mugani kugira uhaduge utaramanje kuruhuka utafise ivyangomba kugira uhaduge, urumva utaruhuje ngo kugira uhaduge usanga bidashoboka. Rero ni hahandi ucuvuga ngo ati ama generation ashobora kuzoza imbere ugasanga niyone yubace vya bintu twebwe ubu nyene tuzoshoboye gukora. Mugani ngo ati ivyo dushoboye gukora ni ngombwa tubikore. Nibwo butunzi twebwe duhagazeko, nibwo butunzi tukwiye kwishimira, tukwiye kwamamaza, kubera ni hone twebwe tugeza. Hari akandi kantu murandi yumvira ngo ati ni kubera ko usanga ibihugu byo muri Afrika birabura uko nuko turi ngaha abandi bari hariya abazungu, mbega ni kubera ikintu ubumenyi ni cyangwa akondibaza tuzofata umwanya tukayageko muvyumviro ngo ati bishasha. Rero urumva ngo ati aho turi aho tugeze n'ivyo twebwe dushoboye. Ego turashobora kuvuga ivyo bindi amajambere uko nuko, mugane kubera aho turi aho tugeze urumva ntidushobora kubishira mu buzima nyene muri reality ngo ati tubikore. N'ababishoboye bariho, mugani bazoza ubu nyene aho mu minsi iri imbere uko nuko, mugani birashika, mugani ngo ati birashika bitevye. Okay, akandi kabazo ngo ati umuntu akwiye kwibaza nakanyene byose birajana. Ni kuvuga ngo ati burya hariho ukuntu Imana yaremye abantu, hari abantu bafise ubwenge n'abandi bafise ubwenge bwabo, mugani ugasanga ivyo turiko turarabira ko kwinosi ngo atabafise ubwenge naba n'abandi bafise ubwenge naba vyo turabizi ko biriho. Ati vyose turabizi ko biriho. Rero kuvuga ngo ati ngurafise ubwenge ntibishavuga ngo ati ngurashoboye. Burya kwishuri hari ikintu abantu benshi bakunda kurabirako, ugasanga hariho abana baciye ubwenge cyane, mugani ugasanga nibone ubuzima bwananiye, ubuzima bwagoye uko nuko, kandi bavuga ngo tujye mu ntaciye ubwenge ntaco munanira, mugani ugasanga ni wene yananiwe. None bwa bwenge bwiwe bwagiye vyagenze gute? Kandi ari wene wovuga ngo ati wovuga ngo ati warizeye yuko yofuma ahindura aho yubaka ikintu cyari cyo cyose gishasha gituma maze n'abandi
bakaronka. Rero nico n'ikindi kintu ngomba ko twoyaga ko mu yindi video yo kuvuga ngo ati none ibintu mvukire umuntu yokora. Ego kurahura ubwenge ahandi hantu ko tubibona uko nuko ni vyiza, mugane hariho ibintu tuvuge nk'umuntu yatanguje kubaka ikintu kanaka, urumva ubwenge bwiwe nibwone bwatumye ico kintu acubaka, atarinze kukimenya ngo ahandi ngo kucumviriza ahandi oyaha, cari muri we ni ubwenge bwiwe yacubace yakiremye hanyuma kiraba. Nico gituma mvuga ati mu bihugu vyino keshi na keshi vyateye imbere hariho ibintu abantu bagiye baravutsa, niko ndovuga bararema uko nuko ugasanga nivyone vyubace aho bari, nivyone vyubace ubuzima butandukanye n'abandi. No ivyo bintu nka twebwe tuvuga ngo ati turihe mu kubaka ibintu twebwe twiremeye uko nuko. Mu Burundi bavuga ngo ati ngo barakora ibintu bijanye n'ibikoresho uko nuko, mugani ngo barabihagaritse. Rero ivyo bintu ubu biba bigeze biba byashize igihugu hehe. Rero n'abantu bubu abo abana bubu ubincabwenge bariko bararema ibintu, bariko bararema iki, baravya akarere aho kageze kugira borohereze ubuzima abene gihugu abarundi uko nuko, nabo nyene boroherwe gukora ibintu. Ni vya bindi uvuga ngo ati ngo hari abarimisha isuka bakagenda kurimisha intuzenya buffalo ariyo intuzenya inka, bakagenda kurimisha intuzenya imashini uko nuko. Urumva n'abantu bagiye bariyumvira ivyo bintu bishasha kugira bigende neza. None izo nkomoko aho ubwo bwenke abantu bafise uko nuko barabukoresha aho ntibabukoresha, burihe aho nta buriho. Rero nico kintu kirafasha ibihugu bitera imbere. Urumva ubwenge utafise ubwenge, none ubwo bwenge burihe, tubukoresha gute, bimeze gute. Nico gituma ni kugereranya burya atari vyiza uravya huri. We kora vyishoboye mu karere hanyuma ubandanye imbere hazoza abandi bashoboye biyumvira ukundi gushasha, mugane nawe mu buzima bwawe bwa none uri kurakora ivyo ushoboye, iryo tungo ryawe naho ryogera ahantu. Nico gituma utotwenga ngo umuntu agurisha amagi, agurisha ibiyoba uko nuko, uko azoduga hanyuma akageza aho hantu nibwo butunzi bwiwe. Niko gukura kwiwe hanyuma akagera ahantu, kubera nyamba bimubeshejeho nibwo butunzi bwiwe. Nico gituma ntuvuga ngo ati ngo umurundi ngo akora ibi nibi biraciriritse, ngo bandi bantu bakora ibi nibi mu mahanga bameze uku nuku. Hariho n'akandi kantu rero ukwiye kwibaza, mugani cyane cyane ndakumvishe kw'iyo video mpejeje kumviriza gato bijanye ngo ati n'ubunebwe maze n'umwete. Mu video wumvise ko yavuze ngo ati burya ngo hari imvo zitatu zituma umuntu ashobora kugira gutunga, kimba ari gutomboza aho gukora bivuye naho uba uko nuko aho ubwenge bwawe. Mugani n'ubunebwe burya buratuma utagera ahantu kure, tuvyemere. N'ubwenge biratuma ugera ahantu kure, navyo nyene bigatuma utagera ahantu. Urashobora kuba ufise ubumenyi mugani uri umunebwe, urashobora kuba utari umunebwe mugani ukaba atabumenyi ufise. Rero byose biravana. Burya ngo ati umuntu wese arashobora gutunga bivana n'ivyo yifuza gushikako. Singomba ngo ati umuntu atunge ku rwego ruri ngaha, oya, kubera twese dufise indoto zitandukanye. Hari umuntu agomba kugera ngaha, ugomba kugera ngaha, hari ugomba kwibera adatunze, akagomba nyene kwibera aho uko nyene. Urumva bivana n'umuntu. Mugana ubunebwe burica iterambere ry'umuntu. Kuba umenya sico kuba ufise ubumenyi aho ubufise ubukerebuce uko nuko ntibica bivuga ngo ati ngushobora gutunga, kubera urashobora kugerageza bikanka. Hari ibintu ugerageza bikanka, urumva uca wiyakira. N'ibindi bikunda urumva ndaryatombora rikaba ririmwo. Hari umuntu usanga afise umunebo mugani yakora akantu kamwe yavuga ngo ati ngemvyuke nkora akantu ugasanga birakunze kandi atanu ko yashizemwo umwete mwinshi. Umva vyose biravana, nitombora uko nuko.
ego hariho kandi bavuga ngo ati hariho kandi ngo ati je nkunda kwiyumvira kwirinda kugereranya ibintu bidashoboka. Ako kantu amanda kavuze kwirinda kugereranya ibintu bidashoboka. Ibintu vyo mu mahanga n'ivyo mu Burundi hari ibintu bidashoboka, hari ibintu twe tudashobora gukora, ibindi bintu tutarabikora. Ari umu businessman ndigeze kumviriza wo mu ntuzenya mbega wo South Africa avuga ngo ati burya muri Africa hari ama opportunity menshi, kandi ayo ntuzenya ni ibintu ibindi bihugu vya mbere vyamaze gukora batabiraba ko nk'ingorane. Kimbara umuyaga nkuba, hari ibintu vy'amasoko, ari amazi, amabarabara. Urumva ngaho ngo ati hari amasoko menshi, hari ama investment menshi abantu bashoboye kuinvestinga mugani badakora, n'abarundi bashobora kuvyubakamwo bakavyubakamwo iterambere mugani ugasanga ibintu bigenda bukebuke, bigenda buhoro buhoro bitanyaruka. Mbega ngo ati ni impambamyi zivuye kuri imperialism. Bimwe ahejeje kuvuga ngo ati ugasanga ngo ayandi makungu ariko araneshaho arankisha yuko igihugu canyu gitera imbere, aho ni twebwe nyene muri twebwe tutariko turakora ivyo bikorwa kugira ngo ati dushobore kugera hejuru, dushobore gutera intambwe. Ati vyose cyo gituma mvuga ngo ati ngo vyose ingorane ni twebwe, nta wundi muntu twozishirako. Ingorane ni twebwe. Kimba dushoboye bizokwibonekana, kimba tudashoboye bizokwibonekana. Rero ni kuvuga burya navyo nyene n'ingorane. Shira amaboko kuvyo uvuga hanyuma ubigire, ubireme, bibeho, bibonekane. Ati ingorane ni nyinshi mu Burundi, ibibazo ni vyinshi mu Burundi, kandi ivyo bibazo ngo ati nivyone dukwiye gukemura, nivyone tugiye kubaka. Urumva nta gusuzugura kugaya akazi, kubera n'ubundi ko ugaya ko usuzugura ni kone kashobora kukubeshaho mu mahanga. None ndumvira mu diaspora umwe avuga ngo ati burya ngo hari ibanga aba diaspora batabwira, ngo burya buzi bakora, kimba ari gukora mu gikoni, kimba ari kumesa impuzu, kimba ari gukirante, nivyone bakora ino. Gusa nyene handi vy'amahera uko nuko vy'agaciro mugani no mu Burundi nivyone bikwiye gukora, kubera navyo nyene birakwiye, nivyone bibonekesha iterambere, nivyone bibonekesha igihugu ciza uko nuko mugani ntitubikore kubera ingorane ati ari twebwe. Ego rero ngo ati jewe ngaho inyishu ndokubwira ya vyose, inyishu ya vyose nuko umurundi wese yokora ivyo ashoboye. Akoze ivyo ashoboye, abazomuramukako bazosanga yageza handi hantu nabo bagahera hahandi hatandukaniye naho yavuye wene. Tusubiye kuri wa musozi, ni kuvuga ngo ati hari abantu bari ngaha kuri foundation bacari ngaha hasi, wewe uraduze ugeze kuri level ya kabiri, hanyuma generation nshasha ishoboye kubona ko bageze kuri ntuzeye level ya kabiri, nabo bakaca bandanya, abandi bakazoza babandanyiriza aho abandi bashikanye, ugasanga mugeze kure. Rero kuvuga ngo ati ngo ingorane ngo ni ibintu biciri, ivyo byose biriho nivyo tukwiye gukora, nyambari bito nyambari binini, kugira abandi generations zizoza zize ziraduga. Rero mu 2040 igihugu cifashe, mu 2060 igihugu giteye imbere, hazoba hari abandi ba generation babona ivyo turiko turakora bagakora nabo ivyo abandi bashitseko, nabo bakabandanyije urugendo. Urumva nuko nyene ibintu bimeze. Ego ka video nahari kare wakaravyuka shica ngaha, ndagushimira aho uherereye hose, ndakwifuriza n'umunsi mwiza. Ego ati ntubagire n'ibindi bishasha bizoza biraza. Ego ntubagire kugira like, kugira share na mugenza umurungikire kugira nabo nyarashobora kumenya ukuri aho kuri kwa nta handi. Naha nyene akazama yitwa Nijimbere Dieudonné, tuzosubira kubona niyo twabonana.